Turabaramukije kandi turabaha ikaze mwe mwese mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'ayandi makuru twabateguriye muri uyu mugoroba, aho tugiye kwibanda mu bisata harimwo ubutungane, politike, agateka kazina muntu hamwe n'ibindi vyinshi birimwo n'umutekano. Ntuze gucikwa mwe mudukurikiye muri imbere mu Burundi, mwe muri mu bice bigiye bitandukanye yaba mu ntara ndetse no mu bisagara. Turabahaye ikaze abari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afurika, mu gice c'ubuseruko, ic'ubumanuko, ic'uburengero hamwe n'uburaruko. Turabahaye ikaze ntimuze gucikwa n'aya makuru tubazaniye. Abari ku migabane ya kure namwe turabahaye ikaze, abari muri Amerika, Aziya, Australia hamwe n'Uburaya. Turazi ko mudahwema gukurikira ivyo tubagezaho. Turabahaye ikaze. President Ndayishimiye yarayatanguje igikorwa cyo kuregura abanyororo 5,442 bagirizwa ivyaha bito bito. Ivyo rero bikaba vyarabereye mu ibohero rikuru rya Muramvya ejo haheze. President Ndayishimiye akaba yaramenyesheje ko ico gikorwa cereka abanyororo 5,442 bari mu mabohero 11 ari mu Burundi. No kuvuga ko ibice 41% vy'abanyororo bose bazorekurwa. President Ndayishimiye akaba yaragiye gutanga itegeko ko ico gikorwa gitegerezwa kurangira mu ndwi zibiri. Iyi nkuru niyo tuza gutangura ku buryo burambuye, ariko kandi kubirabana n'agateka kazina muntu kandi k'abanyororo, hari inkuru y'umukoroneli yitwa Muporo. Ni Colonel Leonidas Atongimana batazira Muporo, yari yavanywe mu ibohero asubizwa mu gasho k'iperereza, ariko bamwe mu baherutse gufungirwa mu iperereza i Bujumbura bemeza ko muri iyi minsi yahera babona Colonel Leonidas Atongimana batazira Muporo, ariko rero bakavuga ko muri iyi minsi ya vuba atawe bari bakibona. Bici rero bikaba vyateye n'urujijo kuri iyo nkuru ya Muporo. Turaza kubigaruka ko rero hari n'akamo katewe General Defonse Barurema arongoye igendereza ry'u Burundi. Mu ntara za Cibitoke na Kayanza zifite abatwara iperereza bashasha ko mu kwezi kw'icumi guheze niho twabahaye inkuru ivuga iganwa rya Jean de Dieu Ndayiziga batazira Muzungu nk'ujejwe iperereza mu ntara ya Cibitoke, aho yari asubiriye Colonel Felix Havyarimana yakuwe yagirizwa ubusuma. Mu Cibitoke Jean de Dieu Ndayiziga rero ntihamwemereye, bivugwa ko abategetsi baho batamukunze. Mu kwezi kumwe gusa rero yari amaze gukurwa yajanwa gutwara iperereza mu ntara ya Kayanza. Leonard Ngendakuriyo yahora mu Kayanza nawe yarungitswe mu Cibitoke. Turaza kubigaruka ko vyose ku buryo burambuye. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Ingingo yo kurekura abanyororo bagirizwa ivyaha bito bito yarishimiwe n'abantu benshi. Ni nziza cane kubera amabohero yose yararengewe rwose ku bushobozi afite bwo kwakira abanyororo. Kugabanya rero birafasha n'amabohero gutunganiriza abasigaye kandi neza. President Ndayishimiye ngo arakwiye kwitwararika n'abafungiye mu iperereza kuko igendereza ry'u Burundi risanzwe ritwarirwa mu biro vyiwe. Hari amaze rero iminsi havugwa abantu basigaye bamara umwaka canke ukarenga bafungiye mu iperereza, mu gihe rero batari bakwiye no kuharenza iminsi 14 batajanwe muri parike. Hari n'abakurwa mu mabohero makuru bakagarukanwa mu busho bw'iperereza. Murazi inkuru uko twanabigarutseho ku buryo bw'ipfunyapfunya ya Colonel Leonidas Atongimana batazira Muporo yakuye mu ibohero rikuru rya Mpimba kuwa 22 kwezi kw'icumi 2024. Twibagiye n'ingenere yo kubariza gufungiye mu iperereza vyasubiye kwimonogoza. Hari n'abafatwa n'iperereza rero badasubira kuboneka irengero ryabo. Ubuzima bafungiye mu iperereza bamwe rero barateye ubwoba, aho abantu barara kw'isima canke kudukeka twaheze bakabaho batagira ico kwifuka, aho abantu rero bagaburirwa rimwe ku munsi naho nyene ibidafashe. Hamaze iminsi rero hibonekeza n'abafungiye mu iperereza bagwara bakaja mu bitaro kubera kuntu bafatwa nabi igihe kirekire. N'amakuru rero twumva yabamaze gupfira muri ubu burusho bw'iperereza. Akarenganyo karabandanya ku bafungiye politike kuko ni ingingo yo kurekura abanyororo mu 5,442. Muri iyo ngingo rero ntaco ivuga kuri abo banyororo benshi bafunzwe kubera ivyumviro vyabo vya politike. Abo President Ndayishimiye ntiyigera bavugaho kuva ashitse ku butegetsi. Hari n'abahejeje umunyororo babandanya gufungwa kandi ata mpamvu keretse ko bahorwa ivyumviro vyabo canke umwikeko. Ndetse tuzoguma dukurikirana kugira ngo turabe uwo murwi urimwo mu bazorekurwa co kimwe n'abamaze imyaka myinshi bafunzwe ariko bataburana.
Turashimye rero ingingo yo kugabanya abanyororo niko bamwe n'abandi bariko baravuga, harimwo abajejwe agateka kazina muntu akarorero harimwo Pacifique Nahazwe yagize ati turashimye ko hashizweho ikiringo ntarengwa co kubarekura. Umushikiranganji Domine Banyankimbone akunze kwisamaza ingingo ikamara hafi amezi 6 itagiye mu ngiro, hamwe tukubahiriza izo ndwi zibiri ahawe yoba yerekanye ko ijambo rya perezida acaco rimubwiye. Turasavye rero ngo n'ibibazo bikomeye vy'akarengane bikorerwe ko maze abahejeje mu nyororo bose bari ku rweco kimwe n'abamaze imyaka myinshi bataburana, niko Pacifique Nahazwe muri Fokode wewe ariko arashikiriza. Ku rundi ruhande rero twabibabwiye mu buryo bw'imvunyapfunya, hari abari bafungiwe mw'iperereza i Bujumbura bemeza ko mu minsi yahera babona Colonel Leonidas Hatungimana batazira amaporo mu busho bw'iperereza, bakavuga ko muri iyi minsi ya vuba rero atayo bakibona, ntibazi ko yoba yarungururijwe mu busho butazwi canke ko yoba yaragiriwe nabi. Birambaye cyane ko kino kibazo ca Colonel Muporo gitomorwa kuko inyuma y'imyaka 9 mu munyororo Colonel Leonidas Hatungimana yasohowe ibohero rikuru rya Mpimba kuwa 22 ukwezi kw'icumi 2024. Umuyobozi mw'ibohero rya Mpimba akaba yamubwiye ko abakozi b'iperereza baje kumutora kugira ngo bavugane ibibazo vy'abiyamirije kurekurwa. Kuvugwa rero nta wuzi impamvu Muporo yasubijwe mu busho bw'iperereza, ntabuze n'ikiriko kiramubako abiwe rero bakaba baguma batabaza bakabura inyishu. General Ildefonse Habarurema urangoye igendereza ry'u Burundi ariko ategwa akamo ngo ntarabe atanga umuco ngese Colonel Muporo yoba ari hehe, yoba amerewe gute, ese yoba yaragaruka mu iperereza kubera iki, ese iperereza ryoba rifise uburenganzira bwo kumufunga igihe kingana gute, uburenganzira bw'umunyororo ko ashobora kubonana n'abiwe ese barabwubahiriza gute, nico kibazo. Twigire mu ntara zacu Cibitoke na Kayanza zifise abatwara perereza bashasha kuva mu kwezi kw'icumi guheze rero niho hari inkuru yavuga igenwa rya Jean de Dieu Ndayiziga batazira muzungu nk'ujejwe perereza mu ntara ya Cibitoke, aho yari hasubiriye Colonel Felix Habyarimana yakuwe yagirizwa ubusuma mu Cibitoke. Rero Jean de Dieu Ndayiziga rero ntihamwemereye, bivugwa n'abategetsi baho batamukunze. Kwezi kumwe gusa rero yamaze gukurwayo yajanwa gutwara iperereza mu ntara ya Kayanza. Leonard Ngenakuriyo rero yahora mu Kayanza nawe yarungitswe mu Cibitoke. Leonard Ngenakuriyo yari amaze imyaka inarongoye iperereza mu ntara ya Kayanza, ari muri bake bashoboye kumara igihe kinini barongoye iperereza mu ntara imwe kuva Ndayishimiye aje ku butegetsi. Leonard Ngenakuriyo rero kugeza ubu ntavugwa mu vyo kunyuruza abantu bakavuga irengero ryabo. Muri iyo myaka rero yari arongoye iperereza mu Kayanza haravuzwe witwa Desire Manirambona yafatiwe ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza ariko yafashwe na Elifazi Nyungwe batwara iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Izina rya Leonard Ngenakuriyo rero ryaravuzwe cane muri Munyonyo 2020 aho yahagarika umunywanyi wa CNL yitwa Innocent Barutwanayo amukura mu gasho ka komine Matongo amujana mu gasho k'iperereza mu Kayanza aja ko arahuragura, nyuma rero amujana mu bitaro vya Kayanza ari indembe. Leonard Ngenakuriyo akaba yarahavuye asohora Innocent Barutwanayo muri ivyo bitaro atamitende aratora, aramumanukana ku biro vy'iperereza Bujumbura aho yacikaniye kubera inkurikizi z'ayo mahiri. Leonard Ngenakuriyo ntiyigeze abazwa ico caha co kubariza igufa Innocent Barutwanayo kugeza naho bimuviramwo urupfu. Mu Cibitoke Leonard Ngenakuriyo akaba yaragiye ajanye imodoka yahora akoresha mu Kayanza. Abamenyereye imodoka rero yahahora bashobora no kwiberwa imodoka isigaye ikoreshwa n'utwara iperereza mu ntara ya Cibitoke ni Camionnette double bénéfice Imparati EO5 1CTA. Jean de Dieu Ndayiziga nawe rero akaba azwi nk'umwe mu banyuruje abantu mu gisagara ca Bujumbura, kuko imbere yo kugenwa mu Cibitoke Jean de Dieu Ndayiziga yari icegera c'utwara iperereza mu gisagara ca Bujumbura Elifazi Nyungwe. Kuva rero muri Kigarama 2023 indiri z'abantu zaranyurujwe mu gisagara ca Bujumbura, kugeza ubu rero ntibazwi irengero. Inshuro zibiri imodoka yakoreshwa na Jean de Dieu Ndayiziga yarakoreshejwe mw'inyuruzwa ry'abantu ku itariki 8 Rusama 2024 aho hanyuruzwaga Ahmad Kumana kw'ibarabara rya kabiri mu Bwiza, hamwe no ku wa 15 Rusama 2024 aho hanyuruzwa Christian Mupenzi kw'ibarabara rya gatandatu mu Bwiza nyene. Jean de Dieu Ndayiziga rero ntiyigeze abazwa ano mabi. Mugerera batazi amabanga akora bamuvuga nk'umusenzi wa cane,
ahandi bakavuga ko yigeze kuba mu mugambwe MSD mu Nyakabiga. Abamuzi bo bavuga ko yakoreye iperereza kuva akiri mu mashuri yisumbuye, aryinjijwemwo na se wabo Sylvestre Ndayizeye Abdallah yahoze arongoye intara ya Karusi, yabaye n'indongozi z'iperereza mu Burundi. Yongera rero abatwara n'imihari yose ukomoka muri CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu. Abamuzi rero bavuga ko ari umuntu ahisha cane ubwoko avamwo kugira ngo mworohere kuneka abo batabusangiye. Abanywanyi ba CNL bakaba bahuriye mu iperereza batubwiye n'ingene rero ashinyaguriza batavuga rumwe n'ubutegetsi baba bafunzwe. Ntituzi ingorane rero yagiranye n'abategetsi bo mu Cibitoke zatumye basaba ko akurwa yatanu ukwezi guheze. Kayanza rero yagiye ajanywe n'imodoka yari isanzwe akoresha mu Cibitoke, aho rero bakaba bashobora kudashoka bamumenya kubera imodoka bamenyeye yahindutse. Jean de Dieu Ndayiziga rero batazira amazungu ni umuntu yinyegeza cane adakunda ko abantu bamumenya. Abamenya rero n'izindi mpinduka mu bajejwe iperereza mu ntara buza barabishira no muri commentaire, nkuko kunze kubivuga uko abakoze iperereza bacungana niko bakwiriye no kumenya ko ngo n'abanyagihugu nabo babacunze bari imaso kugira ngo ibyo bakora byose bije bimenyekana. Yandi makuru rero ariko avugwa cane irya nino mu bimenyesha makuru imbere mu gihugu c'u Burundi, mu kimenyesha makuru magazine Jimbere bariko baravuga ibintu vyinshi, ariko reka dutangure kuri iyi inkuru. Muravya umutama w'imyaka ishika 80 yarahagaritswe n'inyamiramabi nyuma yuko yishe umukenyezi wiwe. Uyu mutama yarahagaritswe ku munsi w'ejo ku itariki ya 14 kwezi turimwo. Asanzwe araba ku mutumba Muramvya, komine Muramvya mu ntara ya Muramvya, nk'uko n'amakuru ava muri iyo mutumba akemezwa n'abajejwe intwaro kuri uyu mutumba nyene abimenyesha. Mutama yaraye ijoro rimwe muhira mu gihe yari amaze iminsi mu gasho kubera imishwano yari yabaye hagati y'uwo mukenyezi wiwe. Mw'ijoro ryo kuwa 13 Munyonyo ngo niho rero basubira gushwana n'uwo mufasha wiwe. Umutama rero aca akubita mu mutwe umukenyezi wiwe acikaniye mu nzira, ajanywe kwa muganga. Nyakwigendera yoba yarazize kwankirwa mu mushinga ntaye wiwe kugurisha itongo. Bibaye rero mu gihe hari uwundi mugabo ku mutumba Masango komine Muramvya yaheruka kwica umukenyezi wiwe n'abana biwe babiri, nawe aca ariyahura. Intandaro z'izo mpfu zose rero yoba ari amatati yo mu miryango yoba arimwo. Abajejwe intwaro bakaba bahamagarira abenegihugu kwitura ubutungane mu gihe hari ikitabanduka kugira ngo rero batunganirizwe bitari vyageraho umwe ashobora kwica uyundi. Hari ibindi biriko bivugwa cane mu ntara za Kayanza na Kirundo. Bafise amikoro make baratangiye guhabwa imfashanyo muri komine Matongo intara ya Kayanza. Rero itariki ya 12 abafise amikoro make bagera ku majana bahawe umwe ibiro 10 vy'umuceri n'ibiro 2 n'igice vy'ibiharage. Imfashanyo nk'iyo rero ikaba yagiye gutangwa no mu ntara ya Kirundo, aho umuceri n'ibiharage byaba bitoni 20 byatanzwe n'ubushikiranganje bwo gushigikirana bibitse kurindira integuro y'abajejwe intwaro. Abahabwa canke abemereje guhabwa imfashanyo bakaba basabwa kuyitungisha imiryango ntihagire uwo yitwara ku isoko. Muri komine Matongo Alice Nsabiyumva rero ayoboye iyo komine ati yamfashanyije kugarukira ku bafise amikoro make. Ikibano kirahamagarirwa kwama bafasha abakeneye ubufasha. Mu bindi bivugwa cane n'ico kinyamakuru bakaba banditse ko mu ntara ya Ruyigi nabo ngo batangara kubona bararihiye umwavu mu mwaka w'irima uheze, ariko bageze iki gihe batarawuronka. Bitaye ko rero barishe mu gatasi k'umwaka w'irima 2025 baramaze no kuronka umwavu bo batararonka. Rero mu baremyi bo mu ntara ya Ruyigi akagira ati mu gihe kuwa 22 kwezi kw'indwi 2024 ubushikiranganje bwanditse busaba abenegihugu barishe amafaranga y'ibibanze baje kuriha amahera ya nyuma bita solde. Twaciye tuja kuriha mbere yari koperative aho twarishe miliyoni 3 baraduhaye icemeza ndishihi turarindira turabura. Tugiye rero kubaza muri BPA bakatubwira ngo turindire, maso yahize mu nzira. Aberuka rero umurimyi akaba amenyesha ko abarihiye agatasi muri mwaka w'irima 2025 bariko barahaha
barabaha umwavu. Abajijwe rero si Muzeye Renova arongoye ibiro bijejwe uburimyi mu ntara za Ruyigi yagize ati ico kibazo c'umwavu turakizi twaragishikirije mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bizera ko bariko barabitunganya bizoja ku murongo. Venance Bumana rero ajejwe ivy'ifumbire mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi yamenyesheje ko impanuro ziriko intonde z'abo bantu barishe amahera ya nyuma rero zarungitswe ku biro vy'intara bijejwe uburimyi ahubwo ko hoba harabaye no kudatanga amakuru hagati y'abo bayobozi n'ivyo bibanza bitangirwamwo umwavu. Venance Bumana ngo ico kibazo babandanya bagikurikirana ku buryo mu minsi mike iyo myidogo mu benegihugu yoba yaheze. Dukengurukiye mwese mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho kuri imbonesha kuri ya Hejuru TV. Ico musaba rero nuko mufyonda kuri subscribe canke s'abone mu gifaransa ihamanda y'ijambo Hejuru TV. Iyo ufyonze ko rero ucuronka amakuru n'ibiganiro vyacu uri mu bambere uko tubishikirije. Rero n'amakuru menshi abavugwa irya nino mu bisata vyinshi bigize ubuzima bw'abarundi. Tuze gusubira rero mu masaha ari imbere muri uyu mugoroba ku wa gatanu ku itariki ya 15 Munyonyo turaza kubana mu ngingo zigiye zitandukanye.